Ndabaramukije nshuti bagenzi mwese mwe murankurikira kumbonesha kure heritage muri kumwe na mwene so Landry nkaba nifuza kudusangira iciyumviro cy'uyu munsi aho twiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ntimukishushanye n'ivy'iki gihe. Turasoma mu Baroma 12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana niko kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanwe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma arabibwira ati mutange imibiri yanyu nk'ibimazi bizima vyejejwe no kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Yongera arongera akavuga ngo ntimushushanwe n'ivy'iki gihe. Haleluya. Rero ndashaka uyu munsi tuganire ku iryo jambo kudashushanwa n'ivya kino gihe. Umuntu umwe yavuze ngo narondeye isi ndayisanga mu ishengero, ndondera ishengero ndayisanga mu isi. Mu yandi majambo turi mu gihe aho ishengero n'isi bisa naho umengo birasa. Uyu munsi biragoye kumenya ubukijijwe n'ubudakijijwe bitewe nuko abantu bari bitwa ko ari abakristo basigaye bishushanya n'ivya kino gihe. Uraraba inyambaro ugasanga umuntu yitwa ko akijijwe yambara co kimwe na babandi basohokera mu bunwero na babandi baja mu maboîte de nuit, ugasanga inyambaro nico kimwe, imvugo nico kimwe, indahiro nico kimwe, reaction zose ugasanga zisa n'umupagani. Tugeze rero ahantu aho uburo n'ugwamfu vyamaze kuvangana mu ishengero, ntitukimenya impene n'intama, ntitukimenya uwukijijwe n'udakijijwe. Aho hambere abakristo barabaraba bakabona basa na Kristo. Muga kino gihe umuntu yitwa umukristo muravye usanga asa n'umupagani. Rero Paulo amaze kubibona aravuga ngo shengero ry'Abaroma ntimushushanye n'ivy'iki gihe. Mene majambo shiraho ubudasa, reka gushushanwa n'ivya kino gihe, reka kwambara nk'aba kino gihe, reka kuvuga imvugo nk'iyaba kino gihe. Ndabibutsa ko twebwe turi ubwoko bwatoranijwe, twakuwe mu isi, twimugwa mu bwami bw'umuco bw'Umwana wayikunda cyane. Ntitugisa n'abapagani kuko turi mu bundi bwami, turabami n'abaherezi, turi ubwoko bwatoranijwe. Haleluya. Mene majambo ntidusa n'abandi. Nico gituma rero dukwiye gutandukana gose mu mibereho nabo mu isi. Ntidukwiye kwambara nk'uko abisi bambara, ntidukwiye kurahira nk'uko abisi barahira. Uyu munsi washaka kumva umuntu ariko arabesha ku telefone kandi vyitwa kwa kijijwe, ariko aratanga igiturire kandi vyitwa kwa kijijwe, ariko arambara impuzu zitabereye kandi vyitwa kwa kijijwe. Ikibirenze nico ugasanga kuri podium abo twita ngo nabaririmbye baturongora mu mwanya wo guhimbaza waraba inyambaro zabo ukifata ku munwa. Ivyo byose rero biva kuki? Biva kubera turiko turagerageza kwishushanya n'ivya kino gihe. Rero igihe kiragezaho ishengero ribaho imibereho itandukanye n'iyabisi. Igihe kiragezaho by'ukuri umuntu atwitegereje abonamwo muri twebwe Kristo. Paulo niwe yandika ishengero aribwira ngo ndabasengera gushikaho ishusho ya Kristo izoremwa muri mwebwe. Donc isengesho rya Paulo kwari uko mwishengero abantu bogira ishusho nk'iya Kristo. Haleluya. Rero nanje uyu munsi je kubahamagarira nimba mukijijwe mushireho budasa, mugire iyindi mibereho itandukanye n'iyabisi, mwitware uburyo butandukanye n'ubwabisi, mwambara inyambaro iri dinye y'abana b'Imana. Haleluya. Byose turavyemerewe ariko si byose bitugirira ikimazi. Nahacu rero ho kumenya tuti turi mu bundi bwami bufise indi mibereho itandukanye n'iyabisi. Haleluya. Rero mu kurangiza nagwanda bahamagarire kutishushanya n'ivya kino gihe. Uyu munsi hari ibintu byinshi turaba tugashaka gukopya inyambaro, tugashaka gukopya imvugo, mugabo nagwanda babwire ngo tugumana karanga ku bwami kuko turabami n'abaherezi. Ryari ryo jambo rero nashaka kubasangiza uhoraho abagirire neza na cane cane abashoboze kutishushanya n'ivya kino gihe. Yesu abagirire neza. Shalom.